Hey, what's up, guys? Of course, my name is Jamal Farid, the MC voice of the Money Make Masterpiece Keeper Motivation the Champion. Ariko kandi ndabaramukije bakunzi banuje entertainment nibaza ko mumeze neza cyane. Novuga ngo n'umunsi udasanzwe kugira ngo dusubire gutorokanya amakuru menshi novuga ngo hariya mwagiye mubona ku ma réseaux sociaux ariko mutararonka ubusanguro bwiza. Asseyez-vous confortablement et c'est parti. Hari menshi mugize imisi mubona turavuga neza na neza nk'ima King novuga ngo agize imisi hagati ya Visual Love novuga ngo n'uwiswe Kidumu Kibido. Ni ibintu biriko novuga ngo bivugisha benshi ariko tuza kugaruka no kuri umutu ya Sabi. Benshi bariko bashaka gukompara Kiriku na novuga ngo na Sabi ku ndirimbo Ahanihe ya novuga ngo ya Kiriku hamwe na novuga ngo na Ahanihe bambe novuga ngo umutu ya Sabi hamwe n'uwitwa Ibra. Rero tumaze ngo novuga ngo tugutangure novuga ngo hariya kwa Visual Love novuga hariya muri The Fighter Production. Urana ko novuga ngo ari umuririmbyi wa The Fighter Production ariko yatanguye ari muri Peace and Love ari kumwe n'uwiswe Bobo Bosco yashengeye. Muravyibuka mwese sivyo? Rero ayo makimbirane ngo yatanguye kuva 2019. Ico gihe Visual Love ntiyashimye novuga ngo kubishira ku mugaragaro yerekane neza na neza ko yitavye convocation ya Kidumu Kibido. Nimbo na Jean Pierre. Donc rero ngo yaritavye novuga ngo convocation yiwe ariko ivyagiye novuga ngo kuba bigaruka ni novuga ngo ni show yabereye Bugarama muri Green Park. Ngo abafana ba Vishu bazanovuga kuba bagira dute bivanye n'ukuntu Vishu yaririmbye amasaha agiye yaduze kuri stage novuga ngo saa sita z'ijoro abantu twari duhari twarabibonye. Sasta z'ijoro zimaze kugera abafana ba Visual Love bavuga ati ibi ni biki ariko ntiyashatse konona novuga ngo show bivanye nuko yavuze ati twebwe twakuriye mu maseminari dufise indero runtu. Donc abo bari kumwe turavuga ba Fernando ba Billman Boy ndavuga ke kuna Double J turavuga ba B-Face on the floor n'abandi benshi bararimbye bigenaniza ariko hageze ngo ku mwanya wa novuga ngo wa Visual Love ngo novuga ngo Kidumu avuga ko adashobora kuririmba doge ngo amanza kuririmba Kidumu ngo niwe manza kuririmba imbere ya novuga ngo ya Visual Love biza gutuma Visual Love aza ku novuga ngo aza kuduga kuri stage umwanya wagiye abafana bamaze kuba bamurambirwa ariko bukera agize post aravuga ati je vyavuye ku burya Kidumu dufitaniye amakimbirane benshi bagiye bavuga batira ama commentaire ariko ikintu kime uko kimeze aba batama canke aba bantu usanga bakuze mu muziki sabantu bo gushwana benshi mwagiye mu bikomentako kandi n'ubwa mbere mwumvise ngo Visual Love ari muri beef ni jya mbere mwumvise ngo Kidumu ari muri beef rero bajya n'abantu babata n'abantu baba novuga ngo baba legend babaze novuga ngo kugira ngo titre komeye mu muziki. Rero kubona bariko barashwana kizire ko hajamwe abana none nabo bariko barashwana bizohera hagati yabo kuko niyo bizitunga namuzi. Rero Kidumu Kibido yavuze ati jewe namba shaka kundugira ko jewe sinimo na Visual Love nawe aja mu gimisi yabona avuga ati nanje ninakwiza 50 nzoca mpeba umuziki sinze sazira abakunzi b'umuziki nabi. Rero guys numuriro udasanzwe hagati ya novuga ngo ya Visual Love novuga ngo na Kidumu ariko twifuze novuga ko twokwifuriza amahoro hagati yabo n'abantu bakora novuga ngo style imwe bakora amakaraoke bose baririmba ama live bose bafise amabende bose donc ni vyinshi bahurira vyarabaye bire bikushika naho Kidumu avuga ati nzosubira kuja muri show irimwo Visual Love naho izoba yateguwe n'umuntu akomeye gute mu gihugu cy'u Burundi. Urumva ko ibintu bigeze kure ko twifurize neza amahoro hagati y'aba bantu babiri kugira ngo ubucuti aho bwamye novuga ngo twibaza ko mu misizi imbere bizoba bimeze neza cyane ariko turaza kugaruka kuri umutu tugaruke na Ahanihe. Sindirimba zimeze neza cyane ziko zirabikora bigacika muri East Africa ziko zivuzwa neza ariko kuri BBC ugiye Ahanihe bavuga ati ni hit song ugiye
hanze y'igihugu barakubwira aho umutsu ni hit song, tugiye ngaha mu gihugu cy'u Burundi hose lanturu y'ibihugu tubibanyi, aha ni hena umutsu nizo ndirimbo zibiri ziriko ziravugisha benshi, ariko benshi bagiye bagira comparison y'indirimbo umutsu hamwe na aha ni he, novuga ngo ni umuririmbyi, novuga ngo Kehi Kwakiri yabikoze abikora neza cyane, murabizi indirimbo novuga hajya ntimuzoze murabona mufatira ibintu novuga ajya amajambo baraterana ku marezo sosiyo mugihe kiriko rikaterana amajambo na Sadbi, mwese mucamu bifata ambifu me babashaka kugira ngo umuziki ugume mu bantu, namwe abafana bo kuri Facebook mucamu tangugira ubu post butari babashaka ngo umuziki wabo novuga ngo ugume mu bantu. Ica kabiri Sadbi no mu entertainment umwe mubi wo ku rwego rwo hejuru, abashaka kugira ngo indirimbo yiwawe icira inzira, namba kiriko nawe ariko aravuga abashaka kugira indirimbo yiwawe icira inzira, rero namuciye muzanga urumva ngo bari mu mabifu ya wapi, bari mu kazi, abantu batareba entertainer ntibashobora kubimenya. Rero umutsu first of all ni indirimbo nziza ikoze neza yo ku rwego novuga yo iri presentable, aha ni he indirimbo nziza ku rwego iri presentable, mugabo aho biza kugarukira benshi bagiye bazikompara, ikibazo aho umutsu ahiza gusumbira na novuga ngo aha ni he iririmbye mu Kirundi complètement 80% ni mu Kirundi, none 100% ni mu Kirundi, me Sadbi yaririmbye mu Giswahili turaja muri novuga East Africa bose baba bumva Giswahili, nico gituma indirimbo birenze pushingwa bien, indirimbo icishika kure birenze. Rero aha ni he ni good, umutsu ni good, ariko mureke kuzamugereranya kuna Sadbi ntibibaho, ariko ico no gutumira nkuko Sadbi yabivuze ariko gufata umwanya aba promoter batazi ibyo barimo bafatanye ifoto ya Kiriko novuga ngo na Sadbi no, ahubwo ico ndagutumirira nkuko yabivuze cya kumutura muri Afrima Award kugira ngo umutsu anazanariza iduze idrapos y'igihugu. Yes, nuko iki ni kiganiro turashoboye nk'ibisanzwe kiba gicanga kuri Nuje Entertainment, ariko ndakubitsa gukora subscribe na mutarayikora kugira ngo tujanye mu biganiro biryoshye by'ubwenge. Umaze kuba wumviriza ikiganiro nk'iki novuga ngo turashoboye, ni vya bindi ushobora no kuvuga kigira gitangure canke tugira amasaha gupostinga agira gere utarafungura nawe wacu ugomba ukavyirekera, kuko ni ingabo ridasanzwe ku buzima bw'umuntu wese ashaka kumererwa neza. Nuko iki ni ikiganiro turashoboye rero nkuko nabimejeje kubivuga, mwakoze kudukurikira nk'ibisanzwe, nizera ko tudosubira mu bindi biganiro nk'ibi. Hasta la vista, peace out.